mukunci intege amajambo banavuga ngo ntashizovamo bijya ku ishuri kigaba cyo kuntu uri kinebwe muhira ngo umunsi wa mbere nakuye amaboko mu muhuzo na munsi nabonye ibitangaza musanzwe nk'umujene entrepreneur nabwirizwa kuryama n'umuntu yamarondera des innovations zitandukanye kubera ngo uronke umwimbu ushimishije bisaba gukora cyane uvuga je mu buzima ko mbayeho ahantu hose hari akantu nigeza kubashika narakora ikintu no hakura ico ngira akamaro. Salut guys, mumeze neza murakomeye ikaze kandi kuri BITV ni Gloria Munezero nkuko vyama kuri micro. Hama ndasuye kushima Imana ko yasuye kudutiza uyu munsi wo kubaho, nizera ko aho muri namwe muguwe neza nkuko natwe tuguwe neza. Nikaze cyane umushitsi wacu umujene entrepreneur dusanze aho twari turi yifuje ko twashaka gukorana, hama atwidondore atubwire neza asanzwe akora. Mboje mu bisanzwe amazina nabe n'abavyeyi nitwe kuri Visa Floris mbo ngasanzwe mu Kanyosha ego mbo ndi umujene entrepreneur ku myaka mike yafise unge witwa Floris Floris ni sawa umeze neza ndashima meze neza uramutse gusanza aho twari turi ko turatembera tuje kurondera yandi makuru wotubwira ikintu uri kurakora ngaha naho no munsi mbo mu bisanzwe nk'umujene entrepreneur nabwirizwa kuryama n'umuntu yamarondera des innovations zitandukanye kubera ngo uronke umwimbu ushimishije bisaba gukora cyane uvuga je mu buzima ko mbayeho ahantu hose hari akantu nigeza kubashika narakora ikintu no hakura ico ngira akamaro. Warize ga Flori? Mbo je narize sanzwe mpeje no mwaka uheze wize iki? Mbo nize informatique de télécommunication ndafise na diplôme. Okay, uvuze ko umujene entrepreneur twoshobora kumva iki muri ico ukora wa entrepreneur mu biki? Mbo jewe muri entrepreneur wanje bo tureke basi n'ibintu nsanzwe nkora ngo musanzwe je nk'ikibisho nakunda kuri entrepreneur mu entrepreneur sinimvisha yuko bigenda batubwira ngo mutahe ngo wasenga ngo kunguka cyangwa mutahe ngo igihumbi bya butoyi numva menya n'ibintu biri kure cyane bo muga je muri jewe cyatumye mba mu entrepreneur gushika no mwanya nkavuga ati arico ariho maze kwishikana ngo abantu baciye intege nibo batumye nkora bande baguciye intege byakenze gute wari watanguriye kubiki kugira baguce intege? Mukunci intege amajambo banavuga ngo ntashizovamo bijya ku ishuri kigaba cyo kuntu uri kinebwe muhira ngo umunsi wa mbere nakuye amaboko mu muhuzo na munsi nabonye ibitangaza. Bisigura ko waragorana abavyeyi ntaco wahereza amaboko? Bo nahereza amaboko twumva injya gusa zizonye. Gushika ku myaka ingahe wakora ivyo ubwo bugabo waragora abavyeyi cyane? Bo nabagora nkiri ku ishuri bo sinebwe babone inzira babone ico ukeneye mu buzima. Hanyuma ku ishuri naho waragorana wama bagukuye amanota wama wirukana shantuka natwiganye ishuri mu Kanyosha kwa Makasi narize mu Kabondo nani bita kuri Sepebu no kuri Convert nahize umwaka umwe abahize barabizi sinarize keje ngo narize cyenda guhereza mu Kibenga kuri Kibenga Shine School mbonaho natori diplôme ngabo sinaciye vraiment n'amateka meza ndafise. Wewe none urabiregreta? Ndabikiza cyane gusa iyo ntabigira sinari kubona imbere barigi umuntu ibaza ko azi ikintu ngatacazi nuko kuva maze kwa ataco maze ndavuga ati nkwiye gukora igira ngo ngire ikintu kwishikanyeko. Urumva abo ntibaguciye intege mbwa bariko barakubwira ahubwo Imana yaragufashije ko babikubwiye kuko urumva ko nawe utavyishimira, ariko nshaka umbwire uwo munsi wumvise muri wowe uce kintu ukavuga uti arrête ibi bintu ndimwo ukavuga uti ngira mpinduke ukundi hari ryari? Mboco gihe araize ngira nk'indwi nkazibi meje ishuri umuzo zibiri navuga naho natahuye isi ngene imeze nico nkwiye kuba mbo ndanywa inzoga sinobeshe ndanywa inzoga mbo mama akunda kumanura cyane mama ngosa ntibabona ko yagiye sishwa ananye inzoga ngambye ati kweri iki wamonde inzoga ikimisi yose mbo umuntu wa mbere nshimira atumye impinduka ni graphic wanje umva bwitwa Blaze Bruno nkwikira kuvuga Blaze sinamurana inzoga bijya akabaju kamwe yakama umunsi wacambye ijambo rikomeye ambwira ati kunywa si bibi mbici nyoye uba wacinjije ati naho kunyita 10 ukajya 5 je bitwaye kwera iki buriye inyungu ubwo ico gihe narishize bati beno kora iki nohera hemwa ngo dushike kutambe giwanje ngira rero ico waciuhera mbo umunsi nangwa
kuvuga ndarico nkora namutaye nari mfise mugabo nari mpisemo ko nakora ibintu vy'indya je nimva ko nkora ibyo mu sambusa ngiye dutumbura utwapati mbo muga ngomba ndabitangura ndibuka ari mugenzi wanje yitwa Kay yambwiye ari ibintu by'ama Rolex kandi inzoga ziraryoshe ngo by'ibibazo bikora ngo je sinarundi manyigisha ya boko je nasanzwe ufise ujya ngo bukorikori bwo guteka muhira iki même si wumva wagorana canke wagira nti muri wowe wari ukunda ibintu byo guteka rimwe waracisha mu gateka mbo je mvuze nagorana sinagorana mu bugaba buri andehoro y'indero mbo nagorana nyene mu bwubwo nyene mva sinashaka sumuhaririza nashaka gukora icyonje kinjemo ngashatse gukora narakora hama ucohera ku masambusa ni mbo nahereye ku masambusa mu bice nijana cyangwa n'icapati mbo mu nyuma ngo cyamanura mbya ati bo nta kuntu bogira ngakora cyo Rolex biya mbo ndimvya Rolex mize gute ndaje kuri YouTube ndaraba ndiga mbo gushika n'umunsi mvuze Rolex mu Kanyosha ndazi izina Moreno ntirica kure cyane ndakwibuka twarakoranye mu kiganiro ca Ox twasanze ari karajya Rolex wow ego none ubona biragenda bimeze neza ngiye wanjiragenda aho watanguriye ryari exactement batanguye hayezame umunyanya ungana gute utangura gukora ama Rolex natanguye itariki 3 z'ukumunani rotro out niho nuguruye ndasohora kameza ndakora bakugeza ino saha muri Mars wamenyekanye mu Kanyosha barakoze kuko twari tuzi Rolex ari zo mu bwiza kwa mwara bariho batanguye kubivugira mu Kanyosha barabimenyereye urabona mwakunguka bo tugitanguye byaragoranye cyane tugitanguye mva agucenye ntibabura ivyo nibiryoshe naho byakabaye mu Kanyosha ngo habe Rolex iyo byatumye nishama inguvu nk'ivyo mbega nokora ikintu gukunda bo kugeza no sasa no kubesha ubuze Rolex mu Kanyosha noneho sinzi ndafise abakiriya bava no mu zindi quartier babazije ndafise n'ibiraka ndonka anniversaire basa ama house party basanga tu-event y'abateguye abantu bakunda kuronka amanzenya ama stand ngenda gukora yego we nanje nshaka ko umbwira aho watanguriye naho ugeze ubu ubonamwo inyungu ingana gute urabona ko bibandanya canke uravuga uti wapi ntakigenda mbo kubi wanje sinova mu nyungu ngo aje kuri je gusa no kubagenzi biwanje no kuri famille ko nimbona munsi nashaka kubasaba bagimbi cyakabaje ndacironkera iyo niterambere ya mbere mbamo ikindi numvuga iterambere rihari cyane ivanye mu tunabishitsemo kugeza no saa mu amezi make maze gukora ndafise ibindi bibanza shaka kuri bitatu maze kugurura hehe na mbo ndafise kibanza ajya mu Busoro mu Busoro mu Busoro hari ikibanza mu Busoro ni mu Kanyosha nyene ndafise ikibanza ko ndogurura ajya kuri seti mu Kanyosha nyene mugandi ko ashaka kwanza ngarukize nga mu Kanyosha nginje mu makarti kubera injya nabongiyosh cyane mwe shaka nandi bayishikiye uvuga vuba ndi makarti mva ni hayangira ko buri kwezi nza kugurura kira karti ni wowe usanzwe uvyikorera canke urafise abakozi babego babigukorera bisanzwe vyikorera gusa mbona nabo dukorana benshi n'abagenzi nagirageje kuri abagenzi badafite ubuzi ndabigisha umwuga mbona naho atariho mbandi barakora akazi kandi kanye cyavuyemo tugasangira nk'abagenzi okay ni sawa cyane hari ikindi usanzwe ukorana ne apaheve ibindi uri mu entrepreneur hari ibindi bintu usanzwe uri kurakora apaheve zo gukora Rolex mboje mu buzima sinzi kugaya akazi mba mvuze akazi uzi nkora no kuropora ndashaka kuropora umusenyi nka udandaza mugabo mva mbona ubuzi ubwitamo mu byo gukora ngo musanzwe mbonje natanguye kwanza ntije ama comedy ya film mbona hehe mbona natanga kwanza nikorana nafite active kitwa Moreno TV mugabo nikamenyekanye kwanza kwereka Moreno no kuvugiye Moreno gifite siguro nyinshi cyane bokugeza sana sinamenya neza exactement ico gisigura ninde ari please bo nagiso na grandpère wanje Sogo Sogo yari nyise ico gihe yaravuye Sogo kwera yakorera muri Espagne ngo ntakihari muga yari itavye mahana bo rero ico gihe nari nkiri muto acaraza mbo zina kuri nyita yari nyisafati ngo uyu ngoma zikinye gusa Moreno n'umuntu babana muri Espagne mbo afise visha mufashije rero kandi umuntu yambwiye ati uko amezi ko yarameze ukuntu akora utuntu kugira ati
birasa n'umwana ati umwana muzomwita ukuntu cyangwa ndayikunze cyane gusa kumenya icyo umuntu yakora mbona sinzi ibyo akora mbwambye ati akora ukuntu ameze murasa gusa ndayikunda uko nyene wari kurambwira rero uti wari ufise aga TV kawe ukorera ko ukabishirako hanyuma mu nyuma narabikoze narasina amativi atandukanye harimo amativi yitwa Kazoza mbwa dukorane mbwa usanga atari seri kubera niba kibatahura ibintu barimo mbona naragiye gukinana na TV ya Komanda n'umugenzi wanje cyane ni brother twarabanye igihe kirekire dukorana turadugaza Gitega gukorana najya bamunyari bajya bari Gitega ubwo mwishoge mbwaje nakina ko ntari nzwi yumva n'abandi muri video sinashobora kumenyekana mbwa igihe kimwe ndavuga ati ibintu ko ndakora nibinjiriza basa vinje asanga injiza bajyanye n'amativi banagira mu biraka ari kiraka neza kujako cyumwe twanazimba Igitega cyo kugura hotel yiwiye ngo gusara hezi yareze umwaka ngo mbwa inyuma y'icyo onye yarandondera tujane mu indi ntara twagiye no kwa Joseph Butori cyangwa munze mu Cibitoke na nyine yari yabaye ari bonane mbona amavideo arahari sinavuga ati ngo ahagaze hana mbwa mwe nashize ko FBN shira hanye mbwa ndavuga ati kubera iki ntabwo ikintu nkora cyo kunjiza ubwi wanje nkaba n'abandi bagenda ko cyo bagire mu mara umusanzwe kuba ndi entrepreneur munsi entrepreneur n'ivyumviye ngo ndashaka kuba afite projet kanaka nyinshi mbwa kubera iki sanga umuntu ari mu bwozima nyene habuze imitahe habuze bwa buryo uwo mugabo sino kubesha cyo atahuye nuko naba ari igihumbi cyangwa 5 amafaranga menshi mu entrepreneur ko ndakubiye amahera atanguje mu gukora abahodex watanguje amahera ngahe none ga bakeya cyane angahe bakeya cyane no kuvuga ngahe ngo ndashimira papa yamaye papa kweli papa yakwaye amahera ngahe papa yamaye amafaranga 30 harimo n'ibikoresho n'ibiki cyo kugura no kuvuga kugura ibikoresho byose ukoresha gupanga ikibanza ukoreramo biki byose donc capital watanguje ni 30,000 yamaye 30,000 nakorera impande ya portail iwacu ndibaza ariho abanzi abankitanguye muri wote nakorera muhira impande ya portail nyene aca ndondera agataka nshira hejuru mbona natanguye nyene ko umuntu wa entrepreneur ntabwo kuno nyine atanga umugambi wiwe nubonye ntabwo ni nkuru ndende ndavuze ko natanguye ega ni témoignage kugira ngo utemonyirize abandi bantu gaha muri hari abantu bashobora kuba bicaye bashobora kuba babikengera ashobora kuba nkuko nyene wowe wari ukura bivuga akabaho aguma se asaba ikintu cyari cyo cyose ariko ashobora kugira icakoze ariko arashobora kubona iyi video yawe akagira agahindura ivyiyumviro vyiwe rero nibaza yuko nta nkuru n'imiba ndende mu gihe biri kiravuga sinayivunagura mbona kuvuga je nkejeje ishuri ejo kora exeta muri juillet mbona yamaze hafi mukoze ni kwakiye mbwa nicaye mbona papa we yambwiye ko twebwe papa asanzwe mudandaza na mama n'umudandaza bo baramimiriza sana kuja mu by'amabutike nivyo bakuranje banakora baradanza mu butike mbwa sinavyumvamo sakambye ati niba utashaka gukora basimvira muhira rero urabivye ukora umvira muhira sinotonga umunebwe iki cyabati je nashaka nkora utuntu basi ndamufente abone ko ndakora mbwa ndakora acabati nibyo ushaka gukora sa chama 30,000 ngenda gura ifarine ngire iki utangure bitike mbwa je ndara 30,000 kwigura mu bikoresho iki bon sino narivye aya gusa nari hakora ari muhira ndi agasahani ndi agafusheti mbona guzi pano gusa nindo bashami cyapati cyo nyene ndashimira mu papa wanje w'umugenzi papa Thierry amukanyosha bafitazira mu mwendo ngami asanzwe mu mabeni bon yaramaye akameza ndashaka fiska imana muhetsa ge yamaye akameza bon ndashimira ndi muha mukozi umwe yaje kumfasha kunyeka kindi bakora cyapati babinyeretse rimwe cyanda bimenya uwo twapatanye ko zanaza ndamuhemba amahera demire ku munsi ankora cyapati gusa ndandaza mugana riba umunsi mbere nyinda biraje murangina bigize bukeca navyigirira buke turakora to mu mugenzi wanje Thierry niwe yafasha gukora baragenze nyine baraza muga cyane ke nze Thierry yafashe gose bon kuvuga twarakoze muri yo ute yose buke tumenyereza hamwe tugasanga twakoze ibibishe hamwe tugasanga twageze biryoshe batubwira ko yanyu rako no muyikora neza mengerimo kaguka ryoshe buke ndaronka nafata mugongo ndaronse wa Fedor mu cyane tubana nk'umubanyi barafasha mugongo boxi ndaramukunda cyane
abantu tuba Belare Ox yatubwiye ko adashobora kurara atari y'icapati ciwawe nta musi n'umwe ngo aba Ox yari mu bantu hari ni Rolex two turakrera nayo nyene izuba yitwa Rolex Ox Rolex Ox ubwazo bari special ya zose two turakrera n'abantu bari hafi yanje bijya dufata nka brother ngo nazo Fedor njya ba Ox bo si Ox wenyene Ox ni umustar cyane bari ba Berry Music aba Froxy aba Mutima bisigura yuko wowe generation yiwa abo muri kumwe n'abantu baticaye batareza amaboko generation y'abantu baryamye warayisezereye bona ivuyemo bona bagenzi b'intebe twarahebanye kwese no kubesha bo ubunye wahisemo kubaho utera uje imbere Destiny ni kuryama kuguma hahandi ntabyo kirimo oya no kuresha mparuye umwanjyama mutoya cyane mama nawe arantefora ari mubiki bo nkora utuntu twinshi tandukanye ndafite utuntu handaza tuji ndafite inzoga bomba byose mugabo niko gukora mbwa nk'ivyo mugabo ni ibintu biba biri bigerekanye ku bindi mugabo abariho byazananye Moreje numva vraiment je te félicite kubera urumva n'abantu bake bashobora kuba batanguye mu mwanya watanguye ko bakaba bageza aho bagera nkaho kandi bakaba bishimiye cyo bamaze gushikako niki kintu kikugora cyane mu bikorwa byawe byose mu bikorwa byanje bo mu bikorwa byanje ikintu kimbere ntambamye hanini navuga bofisi byinshi nkora nkaba ndabishiramo ngica mbegwe nabizikiko sivyo ngico sikiniya cyane kubera niko bimeze mu rudandazo bo gusa intambamye ya mbere fise muterambere ry'iwanje n'uburyo bo ndakora ibintu byinshi mugasanga simbona yanyungu irengeye kubera iki ndose inyungu ukwezi cyasanga nakira kandi kantu mbo mugara birangira sana kubera mahene yiza mu kwezi mbo kwezi guhera niko nigiza mahene menshi ko cyasanga hajya n'uguru hinje yandi mbo niyo ntamba binyifise mugara kamvuga ati nafise nka bishe kanaka yo gukora imigambi wanje mu misi mike nasanga nabaye baziranotse we rêve yawe none ubona ari iyi wogira imana ugahura na president nk'ubunye nka kujya Ox yahuye na president ubona wo musabiki cyo namusaba shongo musaba iterambere ry'iwanje muga ndizera yuko tubonanya ka mu mwanya aba twifuza iki bo nifuza ko Rolex yo mu Burundi Moreno yoshika kure ashoboka budafise rêve yuko East Africa bazojya Rolex iwanje ariko Rolex hari abantu bayikora bakayikorana ugerageje kuraba ingene bayikora ko ubusigaye bayikora ahantu henshi ugasanga biri mu mwanda wabi babiri mu soin imeze neza uravyitwararika soin kubera ni ibintu umuntu akoresha amaboko babikorera kwibarabara ubona hari ico usumbije abandi kuri ico uracitwararika cyane cy'isuku ikintu ca mbere shira imbere isuku atisha imbere gute basi gurisha imbere gute umukozi wese wanje ashaka kuza kwegera ku kazi ku cyombo cy'iwanje ntabonye ko ari propre kandi ashaka kwakira abakiriya atamaze ashize ku ruhande bakaraba ashaka gutara Rolex iwanje utakaravye kandi turetse n'ivyo wonye ibitekeye neza na serviette kugira ngo yasuku tumanda tuyubahiriza twirinde n'ingwara twako turavugana rero bya president wambwiye ingene uwo mubat hama rêve yawe isumba izindi ico wifuza gushika ko ushaka gushika he cyambere na mbere mvuze gushika he mvuze gushika kure hashoboka kure nk'ijya ndirimbo ya mail mbone keke cyose ni kure mvuze ngo ushaka gushika aha ni kuvuga uriha intambwe ati kuko zishaka gushika aha ni kuvuga ngo hashitse wiha yindi ntambwe ngo mvuze ngo shaka gushika ngahanye ngo nosanga ndashitse nko mu mwaka uza acha nicara basi dufate anniversaire y'umwaka wawe uri mu gukwira kwa bambwiye ko atangwa muri août wiyumvira ko muri août ico wifuza gushika ko gushika muri août ho baco bari giki muri août kugira ngo uzovuga utimaze uyu mwaka narashitse kuri iki kintu niki muri août basiga amezi makeya cyane kandi hangiro irahari yoye bahangera mbere fise ndazi Rolex ya Moreno Rolex ya Moreno muri Bujumbura nzima Singe Bujumbura gusa basi Burundi buzima gusa hanini ko fata kwanza Bujumbura ndizera yuko inzoba ari fungwa bose bafata bo hama ikindi kugira bizo ngo mu myaka ikindi bo ya gusa buzi ikindi nkuko bizo shaka izoba yasekure hano hashoboka kuvuga ubu ndamaze kubona ko bizokunda kwiyandara nk'ibiraka byinshi bivanye nuko byakina bishize muri rezo social abantu barabishora bibona injya ngenda bikora iki
mbo sinico gusa ndashimira abantu bandondera n'ibiraka mbo najya nagiye gukora ikiraka kuri mise biye by'abaskuti kandi njya barayikunze narasoma contact menshi y'abantu bambwira ati cyakeneye zo kudukorera uravuga jewe evenement yose ungene ndaza gukora nabo ukeneye uri muhira wenyine ndaza gukora relax amakata namahera yawe gusa gose cyane kandi vraiment numva ukora neza warabihagurukiye kabisa hama ivyerekeranye no ku by'amafilme warahagaritse ntuzosubira kubikoramo by'amafilme filme cyangwa comedy ndabikunda cyane ngo byatumye ibintu byampaye kwiyumva uwo ndiwe mu bisanzwe kina comedy cyangwa filme kicerekeye soni ntikiba kirimo aya niyo mbere byampaye nafise umutaye mutoya nayumva ko ntacyo bitwaye ndabona nabitanga comedy bisanzwe ikindi mu rero nkasekire icyapa nijyo nyene ushaka abakiriya bacangire tutu blague akirije ngo benshi bahana ama connection umva uvuga yuko uje kwa Morena atana ni blague Jean hagenda bamuteye n'inkuru bon nabajya box na Fedo tubakunda n'ahantu haryoshe abari muziki abari blague zitandukanye ndablaga n'abakiriya n'umukiriya nzashaka kumwigera ati ngo nawe korera Alex wa akaza kayikora akabishobora bo kandi ndabisobanura benshi bo nigishije gukora ya Rolex nitaye ngo ni inyungu ngo nyinjiza yanye kandi benshi bavyuguruye nabi bavyuguruye benshi babira biwanje gukora Rolex yanje ni hana bakuzosanga Rolex irimo isalade y'amashu isalade y'amashu benshi mbenga ntivyojana menga bitungu n'amashu bene cyane muga benshi abayifunguye vraiment bati kubera aba and ko vraiment ibyo karavugira n'ababesha Rolex yiwe imeze neza ego none ga more tumere nk'abarangiza rero mugabo turangize umbwira ni iki wobwira abandi bantu rero message pour les jeunes ndazi cyane ku bandi bantu batarava hasi nabo bagenzi babo basiga hahanye bo je ndibaza message ya mbere komeye ndibaza umutaye wa mbere kwinos ni mwemu fisi mwemu byose birakunda fisi mwemu abasiye ko nk'ikizere wonyine wizere muri wewe bisigaye birikora nturabe ngo mbe bashanga nokora iki ngo mushaka umutaye miliyoni zibiri buri ngorane abajene benshi bafise abajene benshi bigo muri karibu bigo muri kike bigo baryamye bigo mu mogi itabi ugasanga jamera abo guzo mogi itabi bashize bakaterateranya bagakozwe utumbura bagadana shaka akadobo hanze agatemera ajya kwirigara mbwa bashize akadobo ku ruhande kakabaju kamwe koboneka muri ivyo vimvira baki mbwa acanga mutama byose papa ashaka amahera umugabo 30 mwashika ubunye sinzi wanje panze ifise abo tubana ifise beshi fasha umva byose byatanguye kuva mu kumunani kumbe urano kursi kubesha unabishatse zoshikenda kuri muhira bashike mbwa gikurusha kago kubwira abajene nukuri imyaka turimo nta kintu uzoronka ngo utoye oya byose biva mu maboko yacu ni mutahe ni mwemu bisigaye mbona abajene boba bavuga ati nukubesha bone contact yanje ndaza kwisiga ngaha tugiye naho uwo kurondera ni kuvuga umutawa mbere navuga ko ari mwemu hama utaka kabiri n'ikizere ivyo bifisika kwitahura ico ukamenya aho ushaka gushika nta kibuco uvuga ati mbe aho cyashaka gushika nzoshaka bigenze gute ni kuvuga umunsi wese 5 journée igihumbi nico je cyatumye nshika kuri cyane hashoboka sinigeze cika intege nawe no hanura bake kuryama bahaguruke bakora nico gihe Moreno ndakushimiye cyane gose ku majambo meza usigiye abantu bose bakora twumviriza umuntu wese azoshobora kumviriza iyi emission yacu ndakushimire kandi no ku mwanya wampaye kugira ngo dushobore gukorana hama wocu tubwira none uwo mukenera Moreno atusigire contact yiwe naho umuntu yomusanga mbo gisanzwe mukanyosha nyene niyo nkorera imirimo yanje misi yose mbo mfabwiye buto umenya kuri Moreno yo ntora kuri Visa Floris ama contact nkoresha ni ya limité 65 043 775 mbohama dafite no saba kimwe ndabizi arabanyamitaye benshi amara yabo yuzuye muri banki ndabasaba no kuri ciye bugufi fise imigambi myinshi cyane kandi yinjiza mboje ndiko narondera nafise imitahe nzo muri ka projet wanje hama naza n'imitahe hama tuvuga ko tuzokorana ukunda saha byatakambye ako yaceka ama banki ashaka gukora bazane tuyateze imbere ndazi je nyima zo kugura akantu mutayi wawe ari abajene benshi bazonka akazi natakambye ndazi n'abantu benshi ko ranyumviriza abanyamitahe banyine cyubahiro se barundi
turasabye no kujya Imana yabikoze mu gufasha abandi gundi gwaruka narabigwa asavuga ati kira komine ari abantu baje gukurikirana gwaruka nanjye ndi muri bamwe barosana bafite umugongo ushaka kuri hashoboka aba nkabandi ndangije ndabashimiye ko mwanyizeye mukamwanya mukankoresha Imana ibahezagira utera imbere cyane en tout cas j'espère yuko tuzosubira gukorana ubundi munsi uza kumbwira tuzokorana tuzogusanga kuri ni wakwiza umwaka tuzodutumira twereke uzobimonda byose twereke iyo wavuye naho ugeze muri uwo mwaka umwe kugira ngo n'umuntu wese ashobore kugira icyo arabiyeko kandi en plus nizere ko hariho n'abanyamitahe bumvirije iyi emission yacu bazoshobora kugira bazobibona hama ukabona reaction je l'espère kandi ndabyishimiye cyane nanje kandi ndabyizera rwose ndakushimiye rero cyane ndabashimiye umunsi mwiza ego uhezagirwe hama nshimire n'abatwumvirije mwese mu maso yo kuduteza amatwi yanyu ndabasaba mubandanye mugira subscribe mugire share mugire na comment ivyumviro vya Floris mwavyumvise mwumvise à quel point mu mutwe wiwe bitonze neza dukeneye imitahe bayizana ni myinshi murakoze rero cyane umukama Imana be mu byanyu no mu banyu bye